ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mgenzi mukunzi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Udasimana Rakiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kiganiro giheruka twariko tuvugana yuko mwebwe mumaze imyaka 55 mu bupfakazi mwamaranye n'umushingantahe wawe imyaka 7 yonyene, muravuga muti kandi by'ukuri Imana yaranzigamye kubw'agakiza nayo nararonse. Aho rero hari abantu bahashika bakagwa, sinzi ko mwebwe nk'uri mu muhari w'abakenyezi narongoye imigwi itandukanye, ivyo mwamaze kubibona? Ndamaze kubibona kandi birambabaza cyane rwose. Hariho ibihe nigeze kugirisha amakoraniro y'abapfakazi nabo, nibuka yuko baje muri iryo koraniro wamenga banzeye koko ngira ndabahe nk'ibintu biharage canke iki, mugaje narinje kubaha impanuro, inyigisho kugira ngo tuganire turabe ingene umupfakazi akwiye kwifata. Mu by'ukuri iyo umuntu afakaye cyane cyane ari mu rugo agira ibigeragezo byinshi cyane, ari wenyene canke afise n'ibibondo agira ibigeragezo byinshi cyane, kubera ko niyo akiri muto kumbure bamwe bamubonamwo ubwo buto bwiwe bakumva yuko angaza umutima akaja kubaka ahandi. Ariko jewe ico nabonye ndabona neza yuko umuntu abishoboye akabishobozwa n'Imana yo kwigumira uko ari niba afise abana akabarera kugira ngo abarere mu nzira y'Imana, kuko umwana nigiri rimeneka ntuyore n'amazi aseseka umuntu ntayobore. Imana iba yaraguhaye abana nimba ari 2 nimba ari 3, iyo ugiye kubavanga ukabasigaho ukagenda kubaka ahandi, abana nabo bamaze gukura barakugirira umwikomo. Kandi ngaca nibaza nti ajya amasezerano dusezerana twiko turubaka ingo, dusezerana n'abashinga ntahe bacu yuko tuzobana nabo kugeza igihe urupfu ruzodutandukaniriza, ko tuzokwama dukundana, ko tuzokwama dufashanya, tugiriranira ubumwe n'urukundo. Aradufata igihe duciye tuja kubaka ahandi, naho kumbure umushinga ntahe aba yaramaze kwitaba Imana, ariko akagusigira ibibondo. Ivyo bibondo navyo nyene biragikomere ku mutima cyo kutabona umuvyeyi wabo ari wese. Iyo rero nawe umukenyezi aciye abata akagenda, noneho bagiriye igikomere gikomeye ku mutima. No hanura abakenyezi bagize ingorane nk'izo zo gupfakara, egome birashika kandi birababaza, ariko byo bavyiza ko umuntu aguma areza abana biwe, kuko bamaze gukura nibo bazomusanasana. Ariko iyo abataye akagenda ku wundi mushinga ntahe, hama harimo agatima ngo wa wundi wa mbere mu gufakara, usanga uwo muntu wa kabiri mugiye kubana uguma wibuka wa wundi wa mbere. Mbere n'uwo wundi uwo mugabo harahavuga ati emwe nta wura ngo aronke, ugasanga ko bose ari umugabo ari umukenyezi bose nta mahoro bafitaniye kubaka ubwa kabiri. Nico gituma je mpamagarira umuntu kuguma areze ivyo bibondo vyiwe, abo bana nimba bafashe neza akabashira mu ishuri, abamara umubabaro kandi nabo bakabamara umubabaro. Kuko je nibuka igihe kimwe, nibuka ndiko ndavuga ntako je numva afise irungu mu bupfakazi bwanje, ariko abana aho bari baryamye mu cumba cabo bariko baratwenga basa umunezero mwinshi cyane. Hanyuma numva ijwi ry'Imana ririmbwira riti yewe kuki uvuga ngo urafise irungu, mbega ntiwumva abana aho bari mu cumba bariko baratwenga? Uwo munsi nca ndavuga nti Imana umbabare cyane, uwo munsi ndumva ko irungu riheze. Naciye numva ijwi ry'Imana rinyeretse ati wewe ko naguhaye abana nta rungu ukwiye kugira, kuko ufise ibibondo bakumara irungu. Numva rufise umunezero, abana tukaganira, abana bakuze tugasangirira hamwe kugeza bubatse ingo, nta rungu nasuye kugira ku bwa Yesu. Nico gituma mpanura abantu ndabahamagara, nimba ari umuntu ashobora kwihangana agasaba Imana kumuha kwihangana,
apfakaye yo kwigumira ngahakirerera ibibondo vyiwe kandi n'ukuri abaho neza kuruta umuntu aciye yangaza umutima akaja kubaka canke hariya canke akagwa mu vyaha bituma kumbure bimuzanira ingwara canke ikimbere bikamushitsa no ku rupfu akagwa mu mporero y'icaha kandi bitobaye gutyo. Yego. Birumvikana yuko umuntu aba afise icyo akunze gusumba ikindi. Mwemwe muravuga muti umuntu yokunda abana gusumba uko yikunda, ariko hari n'abavuga ati sinshobora kwiyanka ngo ariko nkunda abana. Ico co muca mucumva gute? Ico kintu nimba ari uko bitigeze bishikira ngo ngende kubaka kandi nararonse abantu bashobora no kunwa mbere bamwe bakijijwe mugabo ntoya je noshima kwiyanka vrema hako mbona umwana wanje iyangaje umutima canke afitiye ishavu. Erega abana bahagiraho bakwanga no kukwanga mugatandukana gose kuko wabasize ukaja kubaka bakagira ivyo bakenera bakakubura. Umve niyo baje muri urwo rugo wagiyemwo ntibashobora kugira umwidegemvyo nawe nyene mbere ntunabifuza wumva bo kuviraho bakagenda kuko uri mu rundi rugo ahuri nabo ntibabashaka urumva umwana kubura kandi akubona. Je vraiment mbona kuko mbere si umenga reka ndeke gukekeranya mbona no kwiyanka muganga kundi ivyo bibondo kuko abo bana bari mu butunzi bwinshi cyane. Yego mbere baragira aho bakubera n'umushinga ntari bo baguha ibiruta n'ivyo umushinga ntaye yo guhaye. Yego mbe murakoze cyane. Ngarutse inyuma gatoya mwatwiye ko wagirishije seminaire canke igikorane c'abapfakazi. Mbega ingorane wabonye bafise ahakuru ni nk'izi uvuga uti izi ni inkoramutima twaganiriye? Ingorane bari bafise abo nabonye vraiment ko bari abakenyezi bavuye hirya no hino kimwe co n'ubukene kindi n'ukwihebura. Nibuka ko nagiye kubikora mu Rumonge kandi narabikoreye no ngaha nyene kuri paruwase yacu. Abakenyezi ukabona yuko afise nta munezero na mukeya kubera irungu, kubera kwiyumvira, kubera kumbere kuraba kuri kazoza kiwe. Mugabo cane cane ico nabafashisha kwari ukubereka inzira y'Imana, umunezero uva mu gakiza ko kumenya Yesu. Nico kintu nabereka yuko umuntu yisunze Imana akaguma ku Mana uwo mubabaro Imana irawukuraho mu gishingo c'umubabaro ikamuha umunezero. Ikindi nabona yuko bamwe kandi nivyo nama mbona usanga ko mukwera kwiheba ngira ngo ntasubira no gukoresha amaboko yiwe ukamenga ubuzima buraheze. Mugabo ico nabereka yuko iyo bishitse gutyo ko nicagezwe n'Imana birashika mugabo ubuzima ntibuba buheze. Ahubwo umuntu avuye muri ico gihe c'ikigandaro n'ibindi ko hariho kuganduka umubabaro umuntu akawugeza ngaha agatangura ubuzima bwiwe. Nabahanura yuko ugifise inkomeza akwiye gukoresha amaboko yiwe kugira ngo ntiyamara umuntu asega asaba kandi Imana yaramuhaye amaboko. Yego haraho umuntu ashobozwa n'udufaranga canke ibindi mugabo umuntu acateka umutwe akagira umugambi wo kuraba ico yokora kugira ngo naco nyene kimuhe udufaranga dushobora kumwunganira akagira ivyo aronka. Je nama nkundira ijambo ry'Imana sinzi naryo nyene narashimikiye ko yuko ngo umufakazi ntakwiye gufashwa ataramara imyaka nka 65. Mugabo agifise iyo myaka mike nagerageza akoresha amaboko yiwe nawe kuko niyo umuntu agiye arasaba iki canke kiri abantu barate bakamurambirwa. Ariko iyo usabira ikintu kuco wari ufise ukoresha amaboko yawe n'umuntu arabona ati hajya byamugoye mugabo kwera ujya mukenyezi n'umukenyezi yifasha akoresha amaboko yiwe kumbure uwo muntu akakungana kuko abona yuko nawe hari ico wimariye. Jewe rero namashimikira kuri iri jambo riri mu cete ca kabiri canditswe na Timoteyo igihimba ca mbere umurongo w'indwi kuko Imana itaturemanye umutima w'ubujora ariko yaturemanye umutima w'ubushobozi, umutima w'urukundo, umutima wo gushobora kwirinda. Ngaca mbona rero yuko kubera uwo mutima Imana yaturemanye uwo mutima atari ubujora nukuvuga umutima w'ubwenge. Umutima ushobora kugutuma uteka umutwe ukiyumvira uti none ko bigenze gutya nkora iki kandi nkabona ko iciyumviro ciza ari uko umuntu atokwihebura ngo agenda akagirire ariko ko akwiye gukoresha amaboko yiwe agakoranye n'ivy'Imana ishaka kandi muri uko gukoresha amaboko yiwe nukuri Imana iramuhezagira kuko ibona ko nawe nyene aba yagerageje. Nico natwe cagiye kiradufasha. Ubu rero mu myaka ngezemwo
nk'ubu cyane ngo ndakwiye gufashwa ariko ubundi ntabona goye cyane gose nakoresha amaboko yanje kandi n'ubu nkiyakoresha yego murakoze cyane murumva yuko ari impanuro zitandukanye turiko turaronka wewe aho uri nk'umupfakazi canke wo vyashikiye akabura umushinga ntahe ngo gukoresha amaboko nico cambere kikomeye kugira ngo umuntu ntagwe mu mutego wo kuba usegerereza kandi satani ntaronke aho yinjirira ngo have amujaniranya kuko kenshi murambona yuko iyo umuntu umusabye mwe kabiri ucumenga muriko murabana irindi jisho cyane nk'uyo umuntu asabye abagabo ucumenga nibindi bagomba kuvuga yego je ikindi je mbona nobona nuko umuntu akwiye gukoresha ivy'Imana yamuhaye hari ikintu cyitwa guca umwano kumbura ukaba ufise ibi muko kumva ushaka ibindi birengeye kandi utarabishikako yego ngaca mbona yuko kenshi umuntu akwiye kugira umutima uruhuse ku vyafise akabumbwa n'ivyo afise agakoresha ivy'Imana yamuhaye muri ubwo bukene nyene aciye agwamwo kubera ubwo bupfakazi akagerageza kuvyifatamwo kuko abenshi akangaza umutima wo gushaka biriya na biriya usanga aca agwa mu vyaha kuko yumvira ati reka nje muri ibi vyako niho noza ndaronka amafaranga yo gukora iki na kiriya mugabo bene ayo mafaranga nta mugisha ubamwo atari kugutwara ahandi hantu habi nyene kuko baba bamaze gukoreshwa n'umwasi ariko iyo ukoresheje duke duke twiwawe uronka umugisha kandi n'ubuzima bwawe ukama bumeze neza ukaronka agasabune ko koga ukambara neza ukagira umunezero hamwe n'abandi tweho dukunda Imana ugafata bibiri uri mu sengero gusenga hamwe n'abandi ni ukuri wamana umunezero iyo uruhuse ku mutima wawe ugakoresha ivy'Imana yaguhaye ntiwavire ivyaha bikujana mu nyungu mbi kandi zitabamwe umugisha yego amaboko tukayakoresha umuntu akanezererwa ivyo afise akabumbwa n'ivyo afise ngo ivyo bivamo inyungu nyinshi cyane kuko umuntu agomera n'Imana kandi agomana n'umunezero ko atavye aba yakoze umutima wiwe turakengurukiye uyu mupfasoni twaganiriye Kanoni Efrazini Iragira dukengurukiye nawe warutize yompi Leonidas Manirakiza mwari kumwe ndabasezeye naho butaha ufite ikibazo cyo cyunganira telefone ni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619 Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 ibujumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.